Yesu ntiyivuguruza. Yesu ntiyivuguruza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwana w'Imana Yesu Kristo umwe twabigisha ibyiwe twe na Silwano na Timoteyo ntiyari ego ngo abe oya, ariko muri we harimo egome. Murongo ukurikira atavuga ngo iby'Imana rero yasezeranye uko bingana muri we niho egome iri. Nico gituma ari wadutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ishimye. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kubera iki ngomba kuvuga aya majambo? Imana Paulo yavuze umwana w'Imana, Paulo yasiguye umwana w'Imana Timoteyo n'abandi bakundwa n'Imana. Paulo aragera igihe ababwira ati uyu mwana w'Imana ntiyari ego na oya, yari umwana w'Imana agutera ingwara hama akazigukiza. Iyikiza ingwara sitera ingwara, iyikiza ibyago sitera ibyago. Atavuga ati uwo mwana w'Imana turiko turababwira ntiyivuguruza, ntigari isoko rivamwo amazi meza n'amazi mabi, ayarura n'ayasosa. Abantu benshi barafise ikibazo cyo gutahura icari c'ubugombe bw'Imana. Abantu benshi barafise ikibazo cyo kuvuga bati ivyo ndimo vyose ni Imana yabishatse. Hari ivyo Imana ishaka nivyo, hari n'ivyo umugwaniza ashaka, hakaba nawe ivyo ushaka. Ivyo bintu bitatu vyose iyo ubibonye banza urindire gucira urubanza rutarigwo Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo Yobu mu magorwa yose yagiye aragira, haragera igihe akavuga ati ndabonye rero yuko nari narakumvise ariko ntari bwakumenye, uyu munsi ndakwiboneye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega isoko rimwe ryovamwo amazi asosa n'amazi arura, mbega isoko rimwe ryovamwo umugisha rikongera rikavamwo umuvumo. Birumvikana ko iyivuma atari Imana, ariko iyihezagira ari Imana. Ntiyohezagira ngo yongere ivume. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aba Yakobo nta kigabitanyo nababonyemo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Aha niho tugomba kuja mu izina rya Yesu Kristo. Imana ntiyivuguruza. Ngomba kuvuga kino kintu mu izina rya Yesu. Mu myaka 5 iri imbere ngaho iwacu mu Kanyosha, igiti cyose kitatewe n'Imana kizoba caramaze kurandurwa mu izina rya Yesu Kristo. Nta cumu ry'umunyakibi rizosingwa hano hantu mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ndifuza ko dusoma igice cya 2 cya Petero umurongo wa mbere ku murongo igice cya mbere umurongo wa 16 havuga ngo kuko mubwire muti amen, kuko tutakurikiye imigani yaremwe nake, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ntitwakurikiye iyo migani yakenye igihe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihimbaye. Icubahiro ciwe gihambaye twarakibonye. Petero aragera igihe igice cya 2 cya Petero acandika ari mu gupfa, akagira ubwoba bw'isengero, akavuga ati isengero rizohava rihura n'ibibazo. Akababwira ati hazoza bavugishwa b'ibinyoma, hazoza inyigisho mbi. Arumva umenga arafise ubwoba, arumva umenga arazazaniwe, kugeza ababwira ati ibi ndabibabwiye naho mwari musanzwe mubizi, kugira ngo mushingwe mu kuri kwa none. Igihe kizoza aho amadubu, aho abantu bazosaka gushingura zino mbuto kandi atari bo baziteye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo narakubaditse, mpejeje kukubadika cyangwa kugira ngo baho. Kugira umuntu akubutse kubaho byosaba ko abanza kugushingura aho Imana yagushinze. Navyo ntibishoboka mu izina rya Yesu Kristo.
ibiri kivuga ngo ntitwababwiye imigani. Ntiyari imigani y'abakecuru, si ibyo twari ko turigirisa. Twarabonye icyubahiro ciwe ariko arabatizwa, hari ijwi twumvise. Twarumvise Imana imushingira intara ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane kandi akampimbara. Yohana avuga ikintu gikomeye, akavuga ngo ibyo twiboneye tukikora n'amaboko yacu nibyo tubabwira, n'ibya jambo w'ubugingo. Uyu Yesu ntiyivuguruza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tumenye imigambi yiwe dutegerezwa kwisunga igitabo cy'ijambo ry'Imana. Yeremiya aravuga yerekana ibyo Imana yumvira, akavuga iki kintu gikomeye, akavuga ngo kuko nzi neza ivyumviro mbiyumvirako, ndabizi sinkekeranya, siniko ndigirisa, ndabizi. Mu gifaransa bavuga ngo ndazi neza ivyumviro nateguye, narabihagaritse, isi n'ijuru bitarabaho, narabihagaritse bizorama kuko nize nabivuze. Hari ubugombe bw'Imana bw'uburyo butatu novuga, bubiri nibwo bukenewe cyane numva ashaka kuvuga. Hari ubugombe bw'Imana buhagaze ku byo yifuza, rimwe na rimwe hari aho bidasika. Ibyo yifuza akarorero, icyo Imana yifuza nuko abantu bose baje ngaha, nuko igihugu cyose bomenya Kristo. Icyo Imana iracifuza, icyo Imana iracifuza, icyo Imana iracifuza. Birivuga ngo nuko abantu bose bokizwa. Imana irabishaka ariko hari ababihakana, hari abatavyemera. Naho Imana ivyifuza irakeneye umuntu yizera ivyo yifuza. Nico twaje gukora ngaha. Hakaba ubugombe bwa kabiri bw'ivyo Imana itegetse. Ivyo rero ntibihinduka. Akarorero, yaravuze ngo unyizeye inzuzi z'amazi y'ubugingo zizodudubiza zitemba nk'uruzi ziva muri we. Iyo umuntu yizeye ibyo ntibyosoboka ko bitaba, kuko n'ivyo Imana yategetse. Imana yarategetse igihe cy'imbura, Imana irategeka igihe cyo kubiba. Nico Salomo avuga ngo munsi y'izuba ikintu cyose cyagenewe umwanya wacu. Ivyo Imana rero yategetse ibizoreka gushika mu izina rya Yesu Kristo, ariko ivyo yifuza iragomba ko tuvyizera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mu bintu bigize Imana muntabura neza igituma Imana yitwa Imana, barakitwereka mu guharura 23. Bacavuga ngo ko Imana atari umwana w'umuntu ngo yivuguruza mu byo yavutse, kugira batwereke ko n'igituma umuntu aba umuntu harahagira ubwoba agahindura ivyo yavutse. Ariko icyo Imana yavutse naho coca mu muyaga, birivuga ngo ateramiye ijambo ryiwe kugira ngo arishitse. Ijambo ry'Imana rivuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Ivuga iti naraguhezagiye mugabo ntegereje kubona ko nihenze, ndakwatsa umugisha. Ingabire z'Imana ntizicuzwa. Yesu ntiyivuguruza, mungire muti amen. Bacabonge bakavuga ngo ivyo yavutse mbega ntizobikora, ivyo yashinze ntizobishitsa. Raba n'abariwe kubahezagira nayo yarabahezagiye. Nkibwirwa guhezagira, igituma muhezagirwa nuko yabahezagiye, nayo yarabahezagiye. Nanze sinshobora kubihindura. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yakobo 3:10 hano tugomba kuja mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari umukristo. Avuga tumviriza umukozi w'Imana. Imana yarankubise inkoni, yaranteje ingwara
ingwara kugira imana iziteze vyosaba nayo kwibifisha ingwara. Imana rero ntitera ingwara, ahubwo Yesaya atubwira ngo yikoreye ibyaha byacu, ubumuga bwacu, yikoreye ingwara zacu, igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we. Icyo yifuza no kugukiza, niyo kwifuza kugukiza ingwara, atayifuza no kuzigutera. Hari ibyago biza iyo umuntu yitwaye nabi, agaca avuga ngo Imana yampanye. Siyo yaguhanye, ahubwo ni ya nzira umutima w'umwana w'umuntu yibwira ko ari nziza, iherezo ryayo agasanga ni mu mahonero. Uyu munsi ikuzimu icoma hakagaragara. Birivuga ngo mu kanwa kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Ko duhezagira, ko tuvuga ubutumwa, twongere turwanye ubutumwa. Ko tuvuga ati Imana ihagurutse abantu, twongere turwanye abo yahagurukije. Igihe cyawe kirahari kandi kizoshika. Ukirindiriye, senga Imana, wizere Imana ntiyivuguruza. Iso yavuze izogishitsa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amasezerano yayo Bibiliya ivuga ngo ni ego na amen. Ivuga ngo ni ego ngo mugahara aho vyo hava biba oya. Ngomba kubabwira kino kintu. Pawulo ariko aravuga ubutumwa i Efeso, hari vyamubaye ko vyambabaje. Yaragiye ahantu asanga abantu basenga ibigirwamana, asanga abantu baracuditse cyane n'ibigirwamana. Pawulo arababara. Imana yose barayitirira izina bakanayubakira. Atagera ahantu ahasanga handitse ngo iki ni igicaniro cy'Imana itazwi. Pawulo acavuga ikintu gikomeye mu vyakozwe n'intumwa, akavuga ngo bagabo bene data, mbonye ko mufise isaka muri vyose, kugira ngo mwubakire Imana mutazi. Iryo ryari isaka, ariko si isaka rifatanye no kumenya. Aca ababwira ikintu gikomeye, akababwira tumviriza rero, iyo musenga mutazi niyo naje kubabwira, niyo naje gutangaza. Atangura kubabwira, aravuga ati iyo Mana niyo yaremye ijuru n'isi. Mufise Imana y'iyimbura, mufise Imana y'uruvyaro. Ibigirwamana iminsi yose bivyagwa n'ivyo twifuza. Iyo umuntu yifuza uruvyaro akenera Imana y'imvyaro. Iyo umuntu yifuza itunga asarondera akamana k'itunga. Ariko ivyo vyose vyamatanirijwe muri Kristo Yesu. Kuba muri we vyaduhaye kuba abaraganwa nawe n'izina rya Yesu Kristo. Ivyo vyose, izo mana abantu barondera, bazirondera kuko hari ico bakeneye, navyo Imana iravyishura. Mugabo hariho urundi rugezo, tudasenga kuko dufise ivyo dukeneye. Dusenga tuvuga tuti Imana, no kuva ko nkajahe, ko ari wowe ufise amajambo y'ubuzima. Mbega umpevye ninde yontora? Wonsibura ni hehe bontorera? Wompeba nojahe? Utoba uri kumwe nanje ninde yondamutsa? Mwene data, ico ufise cose wamuzi neza ko ari Imana yakiguhaye. Giha icubahiro Imana. Imana ntiyivuguruza. Naho Imana itaka ingabire abantu, irashaka ko izo ngabire zikora kubw'icubahiro cayo. Yesu arabwira ijambo abafarisayo, akababwira ati mwa bafarisayo, muri imva zirangaye, ryari ijambo umenga ni ryo gutukana. Murabona Yesu ari ngaha mw'isi, wamenga ariko arashwana, wamenga yababaye, ariko ntiyigeze atukaza kayo, ntiyigeze atuka abanyabyaha, ntiyigeze asavurira abanyabyaha. Abo barurira ibiti, hanyuma bakaza ahari bakamubwira bati Yesu umwana wa Dawidi, ndashaka gukira, akabakiza. Ingorane ya Yesu yari ingorane y'abanyedini,
ingorane ya Kanyosha ni ingorane y'abanyedini, ingorane y'igihugu yoba ingorane y'abanyedini. Yesu nta kibazo cy'umunyabyaha yari afise ikibazo cy'abantu bibaza ko batahuye Imana ariko basanga si Imana batahuye. Haleluya. Akaca ababwira amajambo akomeye. Ibi nivyo Petero yababwira, ibi nivyo Paulo yababwira, ati ndabagabisha naho ndiko ndavuga ijambo ry'Imana si bose bazoza bavuga rino jambo ry'Imana. Kanyosha Yesu umwana w'Imana mwumvise ntiyarimo ego na oya, ntiyarimo umuvumo n'umugisha, ntiyarimo ingwara no gukira, yarimo gukira vyonyene, yarimo kwegerwa imbere vyonyene. Mu mwanya muto abagwayi baraza gukira, ibipfamatwi biraza kumva, atari kubera haje umukozi w'Imana akomeye, ariko kubera ko haheze imyaka 2000 atubwira aterega vyose birarangiye. Haheze imyaka 2000 avuze ngo irembo riruguruye. Iyo myaka iraheze, uyu munsi sonda gusaba izere wakira igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Karando basuke tele baradaba shele baraduske teleba. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe ijambo ry'Imana riravuga ingene Yesu yagiye mu gisagara ahavuka. Mwana w'Imana, hari icyo numva no kubwira uyo muntu mwicaranye ejo bwoca ukanamuyobegwa, kuko kugira neza kw'Imana bidafata iminsi. Urashobora kugwara imyaka 10 ariko umunsi Imana igukijije ni umunsi umwe. Abantu baciye bigisha bavuga ngo ivy'Imana bijya barambije, abarambiwe bagiye. Nivyo naho vyoteba ariko bizoshika mu izina rya Yesu Kristo. Naho vyoteba bizoshika. Muribuka Simeyoni ingene ijambo ry'Imana rivuga ngo yari umutama, nawe yari yarizeye ko atazopfa atabonye umukiza. Yararindiriye arasaza, ariko umunsi umwe ari mu ngoro azabona umugore azanye akana, ataravuga ngo we umusavyi wawe umusezeye mu mahoro. Iyo Yesu aza kuza mu 2024 Simeyoni abakiriho. Isurindiriye kubona kiraguha garanti yo kubaho. Mukomera amashyi menshi umwami mu izina rya Yesu Kristo. Mbega urindiriye kubona iki? Mbega wizeye iki mwana w'Imana? Birambabaza cyane iyo mbonye twebwe bakozi b'Imana ari twe dufashe iya mbere mu kurwanya Imana. Birambabaza cyane twebwe abakozi b'Imana ari twe dufashe iya mbere mu gusengera abantu tukabarihisha amahera, tukibagira y'amajambo y'umwami wa Yesu aho yavuga ngo mwabiherewe ubuntu nama nimubitangira ubundi mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndi hano kuko hari icyo Imana ifise itanga. Amafeza n'inzahabu sico kimaze ikizima. Mu isezerano rya kera baragira ikibazo bakavuga bati twebwe iyi Imana ntituyitahura, turayiha ibimazi, ntitumenye ko twahariwe cyangwa tutahariwe. Turabwira umurongozi Mose tuti tugomba kuyumva, igakwa kutwica kandi ariyo tugiye kumva. Baravuga bati none iyo Mana ishaka iki? Iyo Mana igomba iki? Ko tuzana impene ikanka, ko tuzana ivyo twakoze ikanka. Iyo Mana ishaka iki?
ijambo ry'Imana rica rivuga ngo vyanditse mu muzingo w'iki gitabo atendaje gukora ivyo ugomba mwana wanteguriye umubiri. Ivyo vyose ntivyashobora gukuraho ivyaha, kuko amaraso y'impene niyo kuraho ubusuma, kandi impene itivye